Shalom shalom, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane natwe twese. Nkuko bisanzwe uyu munsi tugarutse mu majambo y'Imana. Ijambo mfise ni ijambo rivuga ngo ko wabaye uw'igaciro mu nyonga z'Imana. Uyu munsi Imana iguhaye ivyagaciro. Haleluya. Ko wabaye uw'igaciro mu nyonga z'Imana. Uyu munsi Imana iguhaye ivyagaciro. Ivyagaciro n'ivy'Imana ije kuguha kuri wowe tugiye kuyaga amajambo y'Imana. Tuga gusoma muri Yesaya ibice byaho bya 66 umurongo wa 2 uravuga ngo kuko ivyo byose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose niko uhoraho avuze ariko umuntu w'imahazwa afise umutima umenetse agahindishwa agashitsi n'ijambo ryanje uwo niwe nzohoza ko ijisho. Amen. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kuko wabaye uw'agaciro mu nyonga z'Imana. Uyu munsi nawe Imana ije kuguha ivy'agaciro nkuko nawe wabaye uw'agaciro. Ngo none kuko ivyo byose intoki z'Imana izo zabiremye ngo kandi ngo umuntu wese ahindishwa agashitsi n'ijambo ryiwe, haleluya, amuhoza kijisho. Aya niyo majambo y'Imana mwene data twari tuje kuyaga. Imana iguhoza kijisho wewe uhindishwa agashitsi n'ijambo ryayo. Imana iguhoza kijisho wewe imahazwa. Niki ijambo ry'Imana rivuze. Imana ibera hose rimwe. Imana itabara impahazwa. Imana itabara bari mu gahinda. Imana irirura. None ivuze ngo wewe uri impahazwa ngwije kubera hose rimwe ku bugingo bwawe. Sinzi abaguhahaje, sinzi abakugwanije, sinzi abakuvuze, ariko Imana ijisho ryayo rihora kuri wewe. Wewe uri mu marira ijisho ry'Imana rihora kuri wewe. Wewe uri mu gasuzugura ijisho ry'Imana rihora kuri wewe. Wewe watawe wewe w'imahazwa ijisho ry'Imana rihora kuri wewe. Abantu bo kuvako, abantu bo kuvuga, abantu bo guhinduka, ariko Imana ifise ijambo rimwe gusa yavuganye nawe. Niyo yongeye kuvuga ngo izobana n'umuntu w'imahazwa ari we wese ngo ijisho ryiwe rizomuhorako. Haleluya. Yesu nashimwe. Ijisho ry'Imana rihora kuri wewe. Wewe w'imahazwa ijisho ry'Imana rihora kuri wewe bataye batakibuka. Ijisho ry'Imana rihora kuri wewe barenganya uko bavyumva. Haleluya. Yesu nashimwe. Ijisho ry'Imana rikuriko niko ijambo ry'Imana rivuze. Abantu bo gukunda boreka ijisho ry'Imana riguhorako. Abantu bo kuvuma batokuvuma ijisho ry'Imana riguhorako. Haleluya. Abantu bo guha bo kwima ijisho ry'Imana riguhorako. Abantu bo gukunda bo kureka ijisho ry'Imana riguhorako. We wamahazwa we ukuniki ijambo ry'Imana rivuze muri Yesaya ibice byaho bya 66 umurongo wa 2. Ijisho ry'Imana rigiye guhora kuri wewe muri ako kazi kawe. Ijisho ry'Imana rigiye guhora kuri wewe muri aya mashure yawe. Ijisho ry'Imana rigiye guhora kuri wewe muri ako kazi urimo. Ijisho ry'Imana rigiye guhora kuri wewe muri uyu muryango watawe, umuryango waraguhindutse, umuryango wakuvuyeko, ariko ijisho ry'Imana guhera uyu munsi ngo rigiye kuba kuri wewe. Haleluya. Kandi ijisho ry'Imana riraba neza. Haleluya. Kandi ijisho ry'Imana rirabona. Haleluya. Ijisho ry'Imana nta n'umuntu yaginyegeza. Ijisho ry'Imana rirabona rigeze mu bakwanka rirabona. Ijisho ry'Imana rirabona rigeze mu bakuvuga nabi rirabona. Haleluya. Ijisho ry'Imana iyo ribonye rirakuvugira. Ijisho ry'Imana iyo ribonye rirakurwanirira. Ijisho ry'Imana iyo ribonye rikugwanirira byose. Haleluya. None rero ngo ijisho ry'Imana ngo rihora kuri wowe uri mazwa. Yesu nashimwe. Nubwo bagutaye ijisho ry'Imana ngo riraje rihore kuri wewe. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu nahimbazwe. Birashoboka bakaba barakuvuze byose bazi ngo barakurangije, ariko uyu munsi ubabwire ngo ijisho ry'Imana rindiko. Haleluya. Birashoboka bakaba baragutaye bazi neza ngo byaraheze, ngo wowe ngo uruwo gupfa ngo nta muntu kivuyemo. Ubabwire ngo birahagije ijisho ry'Imana uyu munsi rindiko. Haleluya. Birashoboka egome bakagenda bakakuvako. Birashoboka bakagenda bagakoranya amanama ngo urarimbutse, ariko ubabwire ngo sinkirimbutse ijisho ry'Imana rindiko. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwa. Haleluya. Biniko ko birashoboka bakakugira inama ataka kazi tukamukuremo, ariko abona abantu bakugiriye inama, ariko ijisho ry'Imana rikujeko rikugumiza mu kazi abantu batashaka kugumamo. Uyu munsi ijisho ry'Imana rikuriko. Nikoko birashoboka
birashoboka abantu bakavuga ngo rero ngo tumuroge ntazobyare uriya ngo ni ingumba abantu bakakwita ingumba ariko ijisho ry'Imana rikujeko uwishwe ingumba aravyara gaheka akavyara amahasa babukuru n'ababutoyi akavyara ubushuri akavyara batatu bane batanu kuko Imana ivuze kandi kuko ijisho ry'Imana riguhorako. Haleluya. Umugorwa ijisho ry'Imana rimuhorako, uwatawe ijisho ry'Imana rimuhorako. Baravuze ngo ntuzobyara ariko kubera ijisho ry'Imana rikuri kugiye kubyara. Baravuze ngo ntuziguye amari ariko kubera ijisho ry'Imana rikuriko ugiye kwiguya amari. Baravuze ngo ntaho uzoshika ariko kubera ijisho ry'Imana rikuriko. Haleluya. Kubera ijisho ry'Imana rikuriko amashure mama bawatize wewe urayize kubera ijisho ry'Imana rikuriko. Amashure abavyeyi bawe batize wewe urayize kandi urayamaze. Amashure bakuru bawe batize wewe ugiye kuyiga kubera ijisho ry'Imana rikuriko. Haleluya. Yesu nashimwe. Bashaka kuvuga ngo uriya ntaziga ngo ntibishoboka ntaziga. Abo n'abantu bavuze ariko ijisho ry'Imana naryo rikuriko. Uriga ukiga nayo batokwiga, ukiga byose ukamara ugakora ivyo abantu batokora. Haleluya. Kubera ijisho ry'Imana rikuriko. Ijisho ry'Imana rikuriko baravuga ngo ntazubaka azoguma ari umupangayi ariko kubera ijisho ry'Imana rikuriko urubaka, ukubaka etage ya mbere, ukubaka ya kabiri, ukubaka n'iya gatatu. Ijisho ry'Imana gusa rikuriko. Mwene data n'Uwiteka bivuze ngo ijisho ryiwe ngo rihora kuri wewe. N'Imana ibivuze ngo ijisho ry'Imana rigiye guhora kuri wewe. Yesu nashimwe. Ijisho ry'Imana rikubayeko uraryama ku musego ngo barakuroze baraguhejeje ngo wapfuye baguhambye mbese bakagandara nka kumwe bagandarira Yosefu ngo yapfuye kandi ari mu nyishu. Birashoboka bakakugandarira ngo wapfuye ariko Imana iraje ikuvye kuri uyo musego iguhaye ubuzima. Imana iraje kubera ijisho ryayo ikukuye kuri ubwo bumuga, ikuvuye amadiyabete, ikuvuye sida, ikuvuye umutima, ikuvuye nihahamuka kuko ni Imana kandi igira neza. Haleluya. Ngo ijisho ryiwe ngo rihora ku mugorwa, ijisho ryiwe rihora ku mukiranutsi, ijisho ryiwe rihora ku umurondera. Yesu nashimwe. Narinje kukubwira ngo ivyo abakwanka batakoze wowe ugiye kubikora. Tekereza ntubabare ngo barirukanze ngo baragusize. Uri kuravuga ngo nakayararongowe ngo ariko jewe byaratebye, nakayararongoye ariko jewe byaratebye. Hanamba umureke nagende. Haleluya. Kuko wowe ugiye gukora ibirenze ibyo yakoze. Ushobora kububabaye ngo naka yubatse jewe sindubaka. Oya, wowe ugiye kubaka ibirenze ibyo yubatse. Haleluya. Yesu nashimwe. Yarirukanze ariko akurindiririye imbere naho yagusigiye arakurindiriye. Ushobora kuvuga ngo nakayarize wo kwa naka ngo ariko ngo nanje bizogenda gute. Nagomba kukubwira ngo ayo yose yize makeya cane kuyugiye kwiga. Ushobora kugira amaganya, ushobora kugira amagorwa ngo abana bo kwa naka barize ngo ariko jewe sinize. Nagomba kukumenyesha ko amashure wowe utize abo kwa naka bize. Umwana wa waziga yarenza ajya bize. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo fisa akazi ngo nakafisa akazi ngo ariko jewe nta kazi mfise. Abana bo kwa naka baronka amafaranga y'ishure ariko jewe ntayo ndonka. Ijisho ry'Imana rikuriko. Ijisho ry'Imana rikuriko uryamura umukene ukabyukura umutunzi. Ijisho ry'Imana rikuriko uryamurarira ukabyuka mu gitondo uvuza impundu. Ijisho ry'Imana rikuriko. Haleluya. Abantu baguta mu gitondo bakaguta ari batanu, ku mugoroba Imana ikazana 200 bakora ivyo abandi batanu byabananiye. Ijisho ry'Imana rikuriko. Mwene data ndagushimiye kuri we twari kumwe muri aya majambo y'Imana. Umwami Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Abagomba kwimatanya natwe mu buryo bw'ijambo turakorera mu Cibitoke hepfo y'irya Kanyoni imbere ya zone kwibarabara rya 6. Turaterana ku munsi wa 4 isaha 10 tugaheza mpwemu yera ubwa turekura kandi bigenda neza cyane. Turinjira ku munsi wa 6 isaha 3 urutonde mpwemu yera ariko uconze nuko bigenda neza cyane. Tugaterana no ku munsi wa Mungu isaha 3, kuwa 6 isaha 3, kuwa Mungu isaha 3, kuwa 4 isaha 10. Mwarahezagiwe. Twongeye kubashimira kuri mwebwe mwese. Shalom, shalom, shalom.